Kaze mu kiganiro Passeport Santé mushikirizwa na Akezanet. Abantu barenga ibice 80% barakenera amaraso, abenshi bakaba bavwaye ingwara ya anemie. Hari nibibondo biri musi y'imyaka 5 bigwaye ingwara ya malaria. Aha ntitwibagiye n'abavyeyi baba bariko baribaruka. Muri no ndwi rero yahariwe itangwa ry'amaraso, mugenzi wacu ari Majesté yarishikiye ku bitaro CMCK vyo mu Kinindo aratubwira ivyinshi ku itangwa ry'amaraso mu Burundi. Ni mu kibanza kimwe byo mu bitaro CMCK basanzwe batangira ko amaraso mu gihe arindwi yahariwe gutanga amaraso. Mubona bari nyuma yanje ni bamwe mu baje gutanga amaraso ku bushaka kwabo mu ntumbero yo kurokora ubuzima bw'abatari bake. Ni gikorwa abantu benshi bitangira kuko kidasaba ko umuntu bamuha amafaranga, benshi baza ku bushaka kwabo. Aba ni benshi baserukiye abandi bantu, bamwe n'abaganga bo ngaho kuri no bitaro, abandi bantu n'abaragwaza canke n'abaje muri ibi bitaro. Akazi kabazanye no munsi akaba ari akazi ko gurokora abantu amaraso, akazi ko kwitangira abandi. Saha gusa murabona ko n'abandi bakiri ku murongo bagerageza gutanga amaraso. Ahana cyane aha benshi baza kwiyandikishizaho kugira babaze ibibazo bitandukanye kubijanye no gutanga amaraso. Aba nabo usanga bari ngaha nabaje batonda barindiye ko buhamagagwa kugira bakore kino gikorwa citeka. Mbega kino gikorwa citeka cyo gutanga amaraso, bano baje gutanga amaraso baciyumvira kwiki, harakamaro byo babifise. Aba ni bamwe mu bari baje gutanga amaraso, baratubwira icyo batumye cyane bava muhira bakemera kuza gutanga amaraso ku buntu kandi kugushaka kwabo atagahata. Nitwa Ndihoreye Jean Didier, nkaba nkora ngaha muri bino bitaro bya CMCK, nkaba nkorera muri service ya reanimation. Dojeje gutanga amaraso, numva mpimbawe kuko ndatanze ubuzima, kuko iyo utanze amaraso ubutanze ubuzima. Ego n'umwana w'Imana mu kuduha ubuzima yaradupfira asesa amaraso. Niyo ntumbero natwe twatanze amaraso kugira dutanga ubuzima. Birafasha cyane gose ku bagwayi bayakeneye gose, tukayaha umuntu wari we wese yakeneye. Poro mama nta muntu ashobora kubura amaraso muri no mwanya ngo ayabure, nubwo bari muri no bitaro tusha tunyaruka tukayatora. Akamonotera abandi kugira ngo biteho gutanga amaraso. Nagira ndababwire yuko hari abantu benshi cyane bapfa kubera ukubura amaraso cyane, benshi gose. Nagomba ntera kamo ku bantu bose batumva igikorwa cyo gutanga amaraso ko bo kuyumva ko iyo batanze amaraso baba batanze ubuzima, uburokoye ujya muntu yagira apfe agasubira kuba muzima. Biranezereye cyane gutanga amaraso, nkuko bavuga le sang donné égale une vie sauvée. Biranezereye cyane kubona shoye kugira ubuzima shobora kubona shoye gutanga amaraso kugira nshoye gucungura ubundi buzima bw'undi muntu. Biranezereye cyane kuko akeshi nama nabonye amaka menshi y'abantu babuze amaraso bakayarondera hirya no hino bakayabura, ingene bibabaje cyane. Kandi iyo umuntu arosa amaraso n'ubuzima bushoye gusova umuntu. Ku bantu bafita ubwoba bwo gutanga amaraso no baremesha cyane, kuko gutanga amaraso ni byiza cyane. Hari byinshi tubungukira, uretse umubiri wawe urashobora kuwuteza imbere, kandi uretse nuko abantu babuze amaraso nabo nyine bayakeneye ubushoboye kubatabara, niko no bivuga. Rero bo kwikuramo ubwoba ko n'ibintu bisanzwe cyane, nk'ubumeze neza cyane, nta bizunguzungu ufise. Umubiri je numva ameze neza. Mbere ko umuntu atanga amaraso hari ibibazo bagiye baratubaza. Bwa mbere baratubaza yuko atamiti turiko turafata, baratubaza yuko atamibonano mpuzabitsina duherutse kugira, baratubaza aussi ko bwari bwa mbere dutanze amaraso. Ibindi dusanzwe tuzi nuko nk'umufasoni yibungenze atanga amaraso, ndetse n'umwana ari munsi y'imyaka 17 atanga amaraso, hanyuma no kuba kwija ibiro 50. Byukuri je bwa mbere ntanze amaraso, bwa mbere narinzi yuko biteye ubwoba, ariko inyuma yo gutanga amaraso numvise nezerewe. Nta n'icyahindutse, nta n'icyahindutse kubijanye uko niyumva. Ego nkamagarira n'umuntu wari we wese na cyane ugwaruka gutanga amaraso, uko
hari abantu benshi bayakeneye. Akamaro ko gutanga amaraso ahanini bwa mbere na mbere ni ugufasha. Hariho abantu baba bagize, hariho indwara zituma umuntu akama amaraso. Iyo rero aronse amaraso ahuye n'umugwi w'amaraso yiwe, biratuma ubuzima bwiwe burokoka ndetse bukanatuma amagara yiwe aba meza gusumba. Tuvuye muri kino gisata basanzwe batangira ko amaraso, twashimye kumenya byinshi kubijanye n'ukuntu kino gisata gikora. Twaciye twegera umuganga Pascal Barandwa arondewe igisata c'ubuvuzi hano ku bitaro CMC, kandi batubwira byinshi kubijanye no gutanga amaraso muri bino bitaro. Twebwe nyene iyo turi ku kivi ko hari abagwayi benshi bayakenera, kuko ku munsi ntitubura n'imiburibura umugwayi umwe canke babiri bakenera amaraso kubera bivuye ku mvo zitandukanye. Hari uba yagize n'isanga ryo mwibarabara, canke umuvyeyi yagize ikibazo ariko aribaruka, canke abana bari munsi y'imyaka 5 bagwaye nk'ingwara nka malaria canke n'izindi. Na cyane cyane ngaha mu bitaro by'iwacu muri ino minsi turabona yuko amaraso tuyakenera cyane gusumba n'ibindi bitaro, kubera dufise ikigo kivura ingwara ya kanseri. Muri ico kigo rero turabona ko tuyakenera gose, na cyane cyane nk'abagwaye bita kanseri yo mu maraso leukemia, abo bantu banakenera amaraso kenshi. Aco gituma twagize tutekere no munsi natwe tugice dufashije dutange amaraso, dufashe muri umugambi gusokora ubuzima bw'abayakeneye. Akamaro karimwo mu byo gutanga amaraso, kuko iyo umuntu akeneye amaraso kumbo zitandukanye, nta kindi kintu kiyasubirira atari amaraso nyene umuhaye, no kuvuga no korokoro bw'ubuzima bwo yakeneye. Rero nta novuga yuko kwa muganga twategerezwa kuja imbere y'abandi, kuko turabona akamaro kayo, tukabona ko ata kindi kintu, ata wundi muti usubirira amaraso. Twategerezwa kuja imbere, nico gituma uno munsi twahagurutse, kandi cyo twokibandanya twe turatanga amaraso, duhimiriza abandi twihereye ko natwebwe nyene kuba kwije ibyangombwa kugira ngo batange amaraso. Hari gihe bigorana amaraso amwe ntituyaronke, kuko mu maraso harimwo amaraso atandukanye, hari nk'itwa ama plaquette dukunda gukenera cyane cyane ku bana bagwaye kanseri canke abakuze. Ayo ico ntiturashobora kukironka, ariko mugabo turafise icizere yuko igikoresho gihinguwe gikuramo ama plaquette mu yandi maraso kizoboneka vuba nkuko ubushikanje bw'amagara y'abantu bwari twemereye. Turavye byo gusashe turagukenera uduposhe, birashobora gushaka ku munsi tukana nk'uposhe bune canke burenga, kuko umugwayi umwe wenyene bivanye nk'ubwo yagize ihwe n'isanganye canke umuvyeyi yagize ikibazo ariko aribaruka bakava amaraso menshi, umugwayi umwe arashobora gukenera wenyene bijya gusaho gushika 3 canke 4. Biratandukana bivana n'ingwara umuntu aba afise n'igituma tuba tumuhaye amaraso. Nkuko babivuga n'umushikanje w'amagara y'abantu, abariko gutanga amaraso ni hagati y'imyaka 16 n'imyaka 60, akaba atayindi ngwara afise imubuza gutanga amaraso. Sinozidondagura ngo naziheze ngaha zose, kuko iyo bariko baratanga amaraso bagaragaza kubasigurira, ariko hari ingwara umuntu agenda ingwara canke iyo misi naho bagwaye malaria mu iyo misi honyine ntashobora gutanga amaraso, canke agenda na hepatite B, C, canke agenda n'umugera wa sida, canke umuvyeyi yibungenze canke yonsa, abo nta maraso bashobora gutanga. Ni nkuko canke umuntu afise ingwara zifatiye gufungura nabi, n'uwo muntu nta maraso ashobora gutanga. Ariko uravye nko ngaha mu bitari wacu, uravye abakozi dufise bakiri bato benshi usanga bakwije ibyangombwa kugira ngo batange amaraso. Ari naco gituma twabateye akamo bakakitaba nkuko mwabibonye, kugira ngo batange bafashe nabo nyene bakingire bayahe bashoboye abayakeneye. Iyi ni sekeza dutanguye kugira ngo mbere natwe twereke n'abandi yuko bakoze kwa muganga dukwiye ko aribo tuje imbere y'abandi, kuko nitwe kenshi tuja kuyasaba mu ivyo bigo tuyasabira abagwayi bacu. Twategerezwa rero kwama tubikora kugira ngo dutanga akarorero, dusigurire n'abandi, abandi badukurikire. Naco gituma nteye kamo ibindi bitaro bya bivyo ngaho Bujumbura canke mu gihugu hagati, turazi ko dusanga bifise abakozi batari bake, tuje imbere na twebwe ivyo dusaba abandi twanze tuyatange abakwije ibyangombwa ashobora gutanga amaraso. Nukuri turabahimirije nabo nyene babikore, kuko birakunda mukayatanga kandi mugakiza abandi, nkuko n'abandi bahora batwitangira bakayatanga atari nabo kwa muganga babisigura bavyumva ku maradiyo, muga twebwe turavyibonera ku kivi ico amaraso amaze gusumvya abandi. Ari naco gituma tutegerezwa kuja imbere y'abandi, tukava aho twahora tuza gusaba amaraso gusa, natwe tuyatange. Koko nivyo amaraso atangwa ku buntu,
kandi si ngaha mu Burundi gusa no kw'isi nzima amaraso baratanga kubura umugabo ayo maraso kugira ngo ashikire uyakeneye aca mu buryo butandukanye amaraso barayapima bakaraba yuko atangwara ibirimwo yoshobora kugira ngo yatange ameze neza uyo muntu aronka ayo maraso gusa ntagire indwara yanduriramo icambere yumva ubwo buryo bwo kuyapima ayo maraso ibikoresho bakoresha imodoka bahagurutse bavuye iyo bakora bakaza gufata amaraso ibyo byose birakenerwa ibikoresho bakoresha n'abakozi bose bakoresha birakenera yuko mu nyuma ya maraso gashikira umurwayi aba yahinguwe neza uburyo budasanzwe agategurwa ko atameze neza bakayakuramo rero akabikwa mu mafrigo ibyo byose urumva bisaba uburyo nico gituma amaraso basaba nawe yuko uyakeneye agira kigoro agatanga sinovuga ko azimvye ko turavye ibikoresho baba bakoresheje babikura hanze si ibikoresho twikorera ngaha nico gituma amaraso iyo umuntu yakeneye bashaka kumusaba intererano yofasha nawe kugira ngo n'abandi bazobagume bayaronka aha niho ikiganiro cacu kigarukiye mwakoze kudukurikirana naho ubutaha